Nimba imbugita itagikata ntuzuyihatirize, ishobora kuba itagikarishe canke ari ukuboko kwawe kurushe. Ijambo ry'Imana rivuga iki Garoyi? Reka nsome nk'uko vyanditswe. Bavuye muri twebwe ariko ntibari abacu. Iyo baba ari abacu baba baragumanye natwe. Ibi vyanditswe mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca kabiri ku murongo wa 19. Wari ubizi? Hariho abantu bashobora kuva mu buzima bwawe. Bareke bagende. Bareke bagende. Ndasubiyemwo. Hari abantu baba bifuza kuva mu buzima bwawe. Bareke bagende. Ntuzigere na rimwe wingingira umuntu ashaka kuva mu buzima bwawe ngo agumane nawe. Ntuzigere na rimwe ushaka kwingingira umuntu ashaka kuja kure yawe bagume hafi yawe. Ntuzigere na rimwe. Ntuzigere na rimwe wingingira abantu bashaka kutakwandikira ngo bakwandikire. Ntuzigere na rimwe wingingira umuntu kugukunda. Iryo kosa ntuzurikore. Ngo umuntu ngo akwiteho, ngo umuntu ngo akube hafi. Mureka agende. Nimba ashaka kugenda, mureka agende. Abantu bava mu buzima bwawe kuko igihe cabo kigeze, kandi ntiwaremewe kuzobana nabo ibihe byose. Nkuko habaho igihe c'itera, habaho n'igihe c'imbura, kandi igifise intango cama kigira iherezo. Kandi ni vyiza kumenya ko igihe kigeze c'uko umuntu ava mu buzima bwawe, kugira ngo ntuzobandanye uta umwanya mu kuzura ivyamaze gupfa. Reka gusaba ivya kera, reka bigende. Ivya kera urabirengeye. Rekura. Dekura. Kurekura ni ukwiha ayandi mahirwe mu buzima. Naho kugumana ivya kera no kuguma ufashe ivyapfuye ni nko gufata amakara y'umuriro urondera uwo uyatako. Ariko rekura. Bite urekure. Kuko uri karasha ni wewe. Uko bandanya ufata ayo makara ni wewe ukomeza gusha. Kurekura si ugutsindwa, ariko kurekura ni ukwakira ko hari ibintu atari ivyawe kandi utaremewe vyose. Ntuze wemere ko ikigigi c'ejo hahise kizibira umuco wawe w'uyu munsi. Bareke bagende. Bareke bagende. Nibirimwo umunyu barasesa. Royi, bareke bagende. Bareke.